ndabaramukije uni Mme Jo wa Muhoza Manager, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi. Nkuko namwe ndababwira nzokoma ndabazanira ibikorwa vy'aba diaspora, imibereho ya misi yose, iterambere ryabo n'uburyo bateza imbere igihugu c'amavukiro. Narababwiye muribuka mu kiganiro giheruka twaraganiriye na Muhoza ndavuga kuri management yiwe, ndavuga ati je ndakene management yiwe, ndamwibarize ibibazo bimwe vyerekeye Muhoza. Ego ariko no musi Imana tugiriye neza, namuronse ntivyoroha kuronka no manager bariko arakora ibikorwa vyinshi cyane ku murongo wonyene, ebana ntibavyoroshe. Ego ntibavyoroshe. Karibu manager. Murakoze ndabaramutse. Hama kandi nongere ndamutse n'abanywanyi ba Muhoza Media n'abafana kandi ba Muhoza. Yego. Ndabaramukije cyane gose, turakenguruka kigoro no kutwitaho vya misi yose mutwereka urukundo ntangere. Amen amen. Imana ibahezagire manager. Rero ku bantu batakuzi, ku bantu bakubonye ubwa mbere muri bandi, jewe bisanzwe abantu bakunze kwita manager mugane nkundarore yo kuvugira ibikorwa vya Muhoza ko jewe uretse ko ndi muri equipe yiwe ndamuserukira kandi n'umufana wiwe, umufana cyane gose akora ibikorwa vyiza. Hama rero ko atamenya jewe nitwa Ciza, nsanzwe mba muri Edmonton igihe kirekire, mugabo kandi no mu gihugu rimwe ndanyarukira iyo Muhoza afise ibikorwa kuko ndi mu bantu bari hafi yiwe cyane ibikorwa vya misi yose. Yego. None wewe kugira yinjire muri management yawe, ni Muhoza atanguye kugusaba ati je shaka kucamo niwe wabonye ingabire yiwe? Misi yose Imana yafise ibintu ibintu vyayo, urashobora hari ikintu nubwo umutima wawe utakikorera kugikora mugabo kubw'ubuntu n'ibikorwa vyiza ukumva yuko vyukora ikintu utegetswe kuba urimo. Rero jewe ndumukunzi w'ibikorwa vyiwe mukana bivuze, ndafana ibikorwa vyiwe, ariko apare y'ivyo hari ibindi bintu bikuze kandi duhuriramwo bitandukanye n'ibikora biduhuza je na Muhoza, mugabo ahanini ni impano yiwe. Yego. None atari banga, utabigize ibanga, uwo tumenyesha ivyo bintu bibahuza na Muhoza ivyo ari vyo? Ivyo nibaza ko ari ibintu twashobora kuganira ku wundi munsi mu kiringo Imana yatugirira ubuntu tugahura kandi nikindi kiganiro umva ni story. Ahambwiye yuko nzomurondera ubundi bugira kabiri. Oya wewe gusa kwirikirana ako ka histoire, umva nikindi kiganiro nyemereye cyo kutubwira ivyo bindi bintu adashaka kutubwira bibahuza be na Muhoza. Ega nyaba babibaza ko Muhoza n'umufasha wawe. Oya ko bavyibaza kose, kandi iyo abantu bahisemo kubaza ibintu ntabyo bashobora guhindura uko bibaza, gusa ababifisemwo ishaka na intere barashobora kubimbaza, jewe ndashobora kubihishuka mugabo muri uyu mwanya nuko dufise ikiganiro dutegerezwa gushikiriza abafana, nkaba numva yuko muri kano kanya ni vyiza yuko tubashikiriza kandi abafana, kumbure hari n'utundi tuntu dushobora kubatumiramwo turengeye n'ivyo bindi kurusha. Nibaza yuko twavyitondera nta ngorane, umwanya uracyari kumwe. Ofite urateye amatsiko abafana bo bavuga ati twe tugira tumenye ico kintu kiri hagati yawe na Muhoza. Aho uteye amatsiko abafana mwandika mu commentaire, kandi turashaka yuko uzobishura nibabikubaza ico kintu kiguhujije we na Muhoza. Ego reka ntaco nzobirondera kandi nzobironka. Reka rero tubandanye. Rero Muhoza ni giye watangiye kubona ingabire ya Muhoza, uravuga ati uyu muntu vraiment vyukuri jewe no mu managing, kuko baratubwiye yuko wewe abantu ufasha vraiment ntibidoga. Rero kugira uvuga ati uyu muntu je ndeme kumushigikira, vyatanguye ryari, wabibonye gute? Mu bisanzwe no hava nje mu bitandukanye n'ikiganiro turimo, mugabo ikintu kimwe nuko je Muhoza sinamenye muri Edmonton nk'abandi, niyo yahora muri Vancouver muri British Columbia mu ntara yo mu burengerazuba muri Canada. Je nahora nari ndamunsi kuva kiri muto, nkamubona gusa nyene harageze ahantu mbona yuko
ingabire yiwe idakwiye gupfa ubusa ndagira umuhamagara kuvuga ati reka nanje nje muri ekipe y'abamufasha guteza imbere ibikorwa vyiwe mbere wanashima ntiwumve ndirimba gutyo ndamufasha je sindamufasha byinshi cyo kimwe n'abantu ekipe yiwe yo nyayo inandengeye jewe mu bisanzwe abantu bahaba ko ndi manager mugabo arafise manager wiwe atujera twese gusa ari mu gihugu kwata muzi yitwa Mbasha hama rero iyo ekipe ni ekipe nininya inandengeye na jewe mugabo rero tugarutse kuri cya kibazo mbaza uti nijyare vraiment haciye haraciye ariko ibikorwa byo nyavyo aho twatangwa igihe tangura tukavyijukira haciye imyaka 3. Wow. Antuka urabona yuko ari mu minwe y'abantu beza cyane kuko uravye indirimbo asohora je naragerageje kuzikwirikirana ni indirimbo z'akanovera ni indirimbo ubona ko zitondewe atari ibintu by'ibihuruduka yego none nibaza ko batwara uburyo bwinshi kazi yangu haina gatatarira nimeshakuelewa Johnny kupeleke kushoto kulia baby hizo harakati I like that unapokwenda na wakati zako varangati hadi rao unavyozama katikati no zako kusabwa ingwa ngalanyo kwa kalanyo sio dumba ni mahaba mintakuganda kama luva sinu mwanya mubibamba niwe wanitosha mahaba moyo wangu shawini separating boy we should never dare whenever you need me boy I guarantee to always be there oh my love if you could see my ego me biratwara uburyo bwinshi kandi burebure mugabo iciza nuko kandi kinezera umutima nuko abafana bose babonye ibikorwa vyiwe baravyishimira baravyishimira kandi yabaza yuko nimba mwarashoboye gushika mu giteramo ca Muhoza igihe aheruka mu giteramo ca ciwe na Harmonize ndibaza yuko mwariboneye ni vyiza ko mwashikiriza n'abafana ivyo mwabonye kugira ngo ikindi giteramo gikurikira cyangwa ibindi bikorwa vyiwe ntizirabacika hama umunsi umwe na ntuzenya hari umunsi umwe abantu benshi babonye wewe barabona wewe babona Muhoza barabona wari kumwe na ekipe nininya yo kwa Muhoza ukaba barabonamwo ntuzenya utwara NE production na imuhira media abantu bose bacatangura kwibaza ati ivyo bintu turiko turabona nibiki ivyo bintu byari biki mu ncamake kugira umenyesha abashoboye kubibona bakatahana utubazo twinshi nibaza ko kuba dukurikiranira hafi bacumugana mu kirundi ngo gateke gatera amakenga kose ariko kuba dukurikiranira hafi ndibaza ko inkuru nk'izo zizatubacika igihe nicagera tuzogera tubisangize abafana bose ariko ni by'ukuri twashoboye kwicara n'abaserukira yari NE production na imuhira media NE production n'abaserukira imuhira media twashoboye kwicara twari mu biganiro by'ibikorwa gushika ubu navuga yuko abifuza kumenya neza babandanya badukurikiranira hafi ariko nabi biganira igihumbi ariko komeza ngoma wibikira amadosi ibaza ngo izo ngo aranshoboye ngo ndabireza ngaha no mukurikirana imuhira media nzomurondera utwo twose tumaze kuba tubiri ibitsindo 2 kuri 0 nzomurondera kabisa ego hama rero abantu bose twarabonye kandi kuri ntuzenya show baheruka kugira be na Harmonize aho abantu bose baba baratangaye wow hariyo abantu bigeze kumubona harigeze kuba ibintu by'abantu ntuzenya yari ikintu ca marketing yari yagize cyo muri Serengeti bari bateguye cy'aba East Africa benshi nto batangiye kumubona Muhoza baramukunze bararyoherwa cyane n'uturirimbo tubiri yaduhaye normal mari kupfuma basagira nk'indirimbo nka 10 aho kandi bose bavuga ko ni manager amubwiye ngo tanga 2 gusa
mu by'ukuri Muhoza yabaye mushasha ku bantu bo muri Edmonton ariko Muhoza amaze igihe kirekire ari umuntu akora ibiteramo kandi vy'agakuri binini bikuze amaze kuririmbana n'abaririmbyi bakuze ariko benshi muri bo n'abaganda yaramaze kuririmbana n'umuririmbyi bita Chameleone yaramaze kuririmbana na Eddie Kenzo hariho n'umuririmbyi wo muri Afrika y'Epfo yaramaze kuririmbana rero ibiteramo vyiwe ahanini byari bikunze kubera ahantu hanze hagutse kuko basanga abafana ari benshi mugabo ahanini ibiteramo vyiwe vyabera mu gisagara ca Vancouver rero igihe dukoze ijya iri introduction mu bisanzwe kwari gushika kuramutsa abafana kugira ngo bamenye ko ari ngaha muri Edmonton ikintu twakoze ujya munsi ntabwo cari igiteramo kwari kuramutsa abafana hama duheze tubabonze ku kanovera ijoro naribona mu murango sinarambitse kujya bankorera ukangayira amasango ukaja mu bantu ukanaba kamera kuri stati I'm having fun time with my angels no one really happy when I was in a one where I'm a devil kuri nani njenararize kabira hera najana nakize ndashimira imana wayamiza gikire aseneza birende just sing out you already know, you already know, come on, rero ati rero mwariko muramutsa abafana ego ariko rero nakubwiye ko hari abantu bamubonye kijya gihe baratangara bararyoherwa mu nyuma ho yaradutangaje cyane aririmbanye na ntuzenye na Harmonize kandi watubwiye ati muri Edmonton nubwo bwa mbere boni nkuko byo bari ubwa mbere bamubonye bamumenyereye mbwa abandi baramenyera akubita ibiteramo bikomeye cyane gose ego rero none Harmonize mwari musanzwe muzinanye byagenze gute kugira Muhoza kuko abantu bose baratangaye n'ubwa mbere bamubonye bakaca mubona muri show nini ya nkiki ariko nanje nibishasha kuri je kumva yuko yarasanzwe ari muri game ego men Harmonize ntabwo tudusanzwe tuzinanye mugabo ni twahuri mu bikorwa by'ijya minsi ariko ngo kivinisemo rero uyu munsi twashoboye gukora igiteramo kandi cyaranejeje abantu benshi baragarutse baravuga ati wow byabaye nk'igitangaza gatonya mugabo muri kijya gihe twari harimo n'abantu bafashe ingendo bava mu za Quebec mu za British Columbia bari bamenyereye Muhoza baje ngaha bazimwe no kuri igiteramo ciwe rero icyo nagomba mbwira gusa abantu muri Edmonton ndetse no mu bindi bisagara bitandukanye nuko misi yose twaba turajwe ishinga no guha ikintu abantu kibanezera ko turatahura ubuzima bwa misi yose ko bugoye iyo umuntu arishe itike akaza kukuraba kira
gushikira iyo umuntu arishitike akaza kuraba igiteramo cawe irifo gukora ibishoboka byose kugira ngo kibe ikintu kimubereye kuko icyo mbere na mbere nuko ndaba yakweretse aho rero twebwe timu ya Muhoza na Muhoza tukaba dukora ibishoboka byose tugakora tukarara ijoro n'imitaga n'ijoro kugira ngo ibikorwa dusohoye ivyo dukoze bibe ibintu bibanezera niko hama ikindi naco rero cace kintangaza ko hari ikiganiro twakoze na Muhoza avuga sena aramubajije ati ndiko ndabona flyer irikira irazunguruka ahantu cantangara n'ukuntu rero abatanzania bamugomwe kuko yaciye ambwira ati ya timu nyene yanuze Harmonize mu nyuma yasigaye iramurondera none biteguwe gute ske byagenze gute nyene Muhoza cyashoboye kubimbwira detail yarambwiye ko ari ya timu nyene yamugomwe haba mu nyuma iramurondera ivyo ni ibintu natwe byatunezereye mugabo muri aka kanya ntidushobora kwiganira ko birebire kuko biracyari bitoto ibintu vya ekipe ya Harmonize usubiramwo kuronderana na ekipe ya Muhoza ni ibintu ahubwo abantu baramenya mugabo tubihe umwanya kuko burya surprise nacyo ni ikintu cyiza cyane rwose kandi hari agafuraya kariko karasirikira tuzoba twambaye n'ibintu vya rouge vya blanc bijya urantunga kumbe ntabwo mbamenye ibanga mugabo bijya kijya giteramo ni igiteramo cagarutse twasubiye kuronderwa ni wari yagize igiteramo cazanye Harmonize bivanye n'ukuntu abafana basubiye inyuma kumusaba baravuga ati mbega ujya mwigeme ya ninde ya avahe rero benshi nko nabikubariye twasanze benshi bamuzi kuri YouTube mugabo ntibanye bazi ahasanzwe aba rero benshi ko bamuzi kuri YouTube baza ama video yiwe indirimbo ziwe barasubiye baramugomwe barasubira barasanga ati dutegurira igiteramo cya Muhoza wenyene hama rero arasubira turondera turaganira tugana dushira hamwe mbere twagane ko ibintu byinshi mugabo igiteramo kirimo kiraba n'imbarutso kuko ndazi yuko inyuma yahaje hari abagwiza tunga bamenyere gukorana n'abanyamuziki basikiye barandondera b'abarundi n'abanyarwanda barambwira ati Mme Jo we twarakubonye na Muhoza turamushaka kugira natwe tugire ico tuvyungukako mbega abantu barakurondeye ego nivyo hari abantu basanzwe tugira ibiganiro vya mesi yose gusa nkuko bizi nkuko mubimenyereye ibintu nk'ibi ni ibintu bijanye n'urudandazwa birimo kenshi na kenshi utegerezwa kuba mu mwumvikano uhuriza hagati n'impande zose rero kuba turondera benshi turacyari mu biganiro niyo twashika ku ngingo ikaduhuriza ku byo twumvikana ko twese duhuriza ko sinkekeranya kandi turifuza gukorana n'uwari we wese abifise muri ishaka abifise mu mete nta rubiwe dutanga gusa icyiza ni uko dushobora kugira icyo duhurijeko tukagira ipfundo rihurije hagati hama tugakora ibintu biremereye umuti ikintu kimaze kumvira cya Muhoza vraiment mbega Muhoza afise indimi nyinshi cyane ndamaze kumva aririmba ikiganda ndamaze kumva aririmba igiswahili ndamaze kumva aririmba icongereza ikirundi none Muhoza azi indimi zingahe mu bisanzwe iyo uri ukubitahura kwe wanje umuririmbyi n'umuvugizi w'abantu bose so w'igihugu so w'umutumba so w'intara n'umuvugizi w'abantu bose bakunda imyidagaduro rero Muhoza arazi indimi zitari nke bivanye n'ubuzima amaze gucamwo ibihugu amaze kubamo bitandukanye ariko twama tugerageza kumva yuko abantu bose iyo bari hose bashobora kutwisangamo natwe tukabisangamo rero ururimi ni ukwiga misi yose bivanye n'iyo dusanga abafana
Ure tuzogumva ariko araririmba igisauza undi musi turirimbe Jamaican tuzi vya umpasharitre n'ukuri ndamwankuraje umwanya gose asha vraiment n'ukuri sindiko ndabahenda Muhoza guma ntangaza ku musi jejeje abantu bamwifuza ni benshi cyane ego bifuza bamwifuza ni benshi cyane kabisa mwabonye management yiwe nzo murondere manager uyu abamwifuza bose nuzo muronka nibaza ko bazomuronga tankeka umuntu wese yifuza ibikorwa gukorana na Muhoza twebwe ntambibe dufise nitrango umva hehe mukiringo ibintu tugiye gukora ibintu binezera abafana kandi biduhuza ntitwigera twimira kubifuza igitaramo cya Muhoza kaze mu turondere